Turi ku munsi wa kabiri igerekezo rya 17 Kigarama mwaka wa 2019 nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira umumenyesha makuru yo kwihebera ukuri kugera naha kuzira muraza kumviza Adolphe Sururu umuhinga mu nyifato y'abantu ibihe bisa n'ibiriko birahindukana ni seti niyo nkuru umunyepolitike aheruka gutaha mu Burundi agiye kwitaba amatora abatari bake baratanguye kumwiyamiriza kandi leta yari yigambye ko abanyepolitike bahunze bari kwasubira mu gihugu. Sentare mpuzamakungu CPI ngo yarategekanije uburyo bufasha abakorewe amabi kwitura iyo sentare ngo batunganirizwe. Idonido y'ano makuru ni Mukanyisase. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru uno munsi wa kabiri ugize wa 57 abamenyesha makuru bane Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Haririmana bikiya makuru iwacu bafunzwe bafashwe kwigenekerezo rya 22 gitugutu umwaka bagiye gutohoza amakuru kuvyerekeye igitero c'abaroberi musigati mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru babanje guhagarikwa baja gufungirwa mu gashoka komine ya Bubanza hanyuma bungururizwa mu ibohero rikuru y'intara ya Bubanza igenekezo rya 26 ko kwezi nyene. Kwigenekezo rya 31 sentare nkuru y'intara ya Bubanza niho yafata ingingo yo kubagumiza mu ibohero bakaba bagirizwa gukorana n'abagizi ba nabi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Noba ndiko nkora ivyo njejwe neza ico kibazo ngo umumenyesha makuru yotegerejwe kucibaza iminsi yose. Impanuro ya Adolphe Sururu umuhinga mu nyifato y'abantu avuga ko ivyo vyo mufasha kurangura neza umwuga wiwe. Kubwa Adolphe Sururu ivyo bivuga kwihebera ukuri iyo bikenewe yabivuze inyuma yo gusoza inyigisho y'imisi 2 kubamenyesha makuru. Tumukurikire. Umumenyesha makuru mu bisanzwe aba yaravyize aba yarize n'amategeko agenga abamenyesha makuru kandi aba abafise n'umutima wiwe ni vyiza na ntaryo ukavuga uti nta kizomva mu kanwa canke nta kintu nzokora kitaje gushigikira ubuzima. Gukora ikintu gishigikira ubuzima niyo uri kuragerageza mu kumenyesha makuru ego utanga inkuru yo mugabo ufasha n'abandi bantu ufasha ikibano ufasha n'igihugu kogorora kugira ubuzima n'ibihengeri mu kibano bigabanuka. Ikindi naco nukwamugendera uko kuri bibaye ngombwa uzukuzire mugabo azovuga ati nakayazize ukuri. Ni vyiza kuvuga ngo nakayazize ukuri hakuvuga ngo nakayazize ububeshi canke ubuhimbiri. Adolphe Sururu arabandanya avuga ko umuyobozi mwiza yotegerejwe kwiyegereza abamenyesha makuru ngo nibwo buryo bwo kuguma hafi y'abanyagihugu batumye abo bayobozi babaho bari. N'ubunyene tumukurikire. Burya gutwara neza so gutwara ukandagiza abanyagihugu canke abene gihugu nugukora nugutwara utwarira hamwe nabo ukishiramwe ati nimba mfise amahirwe kuba nagiye imbere ngo ndabayobore ndi ku kazi bantumye ndi hajya kukubera bo naco gituma umunyepolitike mwiza yo kwishimikiza mwebwe abamenyesha makuru kukubera ijwi ryanyu rishika kure kuko naho yogirisha meeting abantu naho boba buzuye stade n'abantu bake ugereranije nabo ijwi ryanyu abumviriza ajya radio muvugiramwe abasoma bijya binyamakuru mwandika nibo benshi gusumba. Umunyapolitike mwiza azi yuko ari kafasha ikibano kubaho neza yokorana na mwebwe mumaze kumvikana kuri uwo mugambi mugakorana kugira za nkuru ya mvugo iremesha ya mvugo ituma abantu mu kibano bogorora ariyo muca mukoresha nawe nyene akayikoresha namwebwe mukayikoresha kugira isasagare mu kibano abantu babana tabanja ariko mu bivugwa mu bijanye n'ubutungane naho abakorewe amabi bategerezwa kumvirizwa bagatunganirizwa na sentare ataho yegamiye. Philippe Cura umushinga wa manza wo muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI aramenyesha kandi ko bafise uburenganzira bwo gutora ubaburanira wese bifuza yaba umurundi canke uwari we wese. Philippe Cura aravuga kandi ko sentare mpanavyaha mpuzamakungu yategekanije uburyo butari buke abakorewe amabi bokoresha mu kwitura ubutungane mpuzamakungu.
sentare yarategekanije uburyo butari buke abakorewe amabi bokoresha mu kwitura ubutungane mpuzamakungu biciye ku gisata kijejwe gufasha abakorewe amabi be no ku bindi bisata vya sentare. Ubu uwahohotewe arashobora gusaba kujamwo mu rubanza kandi bigashobora kwemegwa mu gihe sentare ibona ko bijanye n'urubanza yakiriye. Uwahohotewe agashobora no kuronka indishi y'akababaro iyo sentare yabonye ko bikwiye. Hariho amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abashingwamanza bashobora gufasha abakorewe amabi kugira bashobore gushikira ibisata vyo muri sentare mpuzamakungu ngo bishobore kubafasha. Abakorewe amabi barafise uburenganzira bwo kurondera abashingwamanza babafasha. Mu mvugo yo muri sentare tubita abahagarariye imbere y'amategeko. Baba bafise kandi uburenganzira bumwe n'abahagarariye abagirizwa ivyaha canke amasura. Barafise uruhusha rwo gutora abashingwamanza bifuza baba Barundi canke bo mu kindi gihugu bivanye n'abo bifuza. Abakorewe amabi bategerezwa kwizera gutunganirizwa na sentare ataho begamiye nk'uko bimeze nko ku bandi bose baba babituyeko. Nk'uko mbere n'abagirizwa gukora ivyaha nabo bafise uburenganzira bwo gucirirwa urubanza na sentare atahihengamiye. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda mu karere ka Rusizi baratabariza impunzi bene wabo bahungiye mu gihugu ca Tanzania uyu munsi ziriko zirahohoterwa, zimwe zigatahukanwa ku nguvu, abandi bakabugwa irengero, abandi nabo bakicwa. Abo barundi bahunze igihugu bakavuga ko nimba Tanzania itagishoboye kuzikingira ko zorungikwa mu bindi bihugu bishoboye kuzikingira. Tubakurikire. Twasaba leta ya Tanzania yuko yafata izo mpunzi kazifata neza, hanyuma ntibasubiye kuza basubiza mu Burundi kandi baje bahunze muri ico gihugu kandi umutekano baje bahunze umutekano. Tugasaba leta ya Tanzania yuko nkimbonera kure ziva mu Burundi zigiye kwica izo mpunzi ziri mu nkambi ya Tanzania ko bafashe izo mbonera kure ko babashikiza ubutungane bwa Tanzania bukabafunga bugakora. Twiyumvira yuko leta ya Tanzania yuko yoba yariye nk'amafaranga yo kwa Nkurunziza kugira ngo baze barafata izo mpunzi bazisubiza iwabo, kuko ntivyumvikana yuko bafata impunzi yahunze muri ico gihugu hanyuma bakamusubiza. Bamwe abasubiyeyo bakicwa, abandi bakabura irengero. Twasaba rero leta ya Tanzania yuko bakwisubiraho ikazikingira, kuko iyo umuntu ahunze muri ico gihugu bitegezwa yuko mucungira umutekano, kuko uwo mutekano wizo mpunzi ufashwe nabi. Babona yuko bidashoboka yuko babakingira bakabahereza ibindi bihugu. Ahari impunzi ziri muri Tanzania, iyo turi kumva ku maradiyo uko biba biri kugenda bivugwa, ni inkuru iteye akababaro. Ikibazo bene wacu bahungiye muri Tanzania bari guhura naco ni ikibazo gikomeye cyane kandi kibabaze. None icyo twasaba leta ya Tanzania n'ababizezwe bakurikirana izo mpunzi bareba uburyo bakwiye kureba izo mpunzi bakazitaho nk'impunzi. Buriya inyamaswa iyo yumvise iyindi iri kuyihiga itegerezwa gushaka uburyo yahungira aho ibona ifishe umutekano. Ico bahunze nico baze basanga hahantu bavuga ngo bari barahungiye. Bakwiye kuba babashigikira kuko nko kuba babafata bakabasubiza i Burundi kandi twaje tuhahunga, kandi numva beshi uko bari kugenda babasubizayo numva nta buzima baba bafite. Babashikijeyo bakabashikana i Burundi numva ariko kwa kubica kuko baba bagiye bahunga igihugu. Uri kumva ubwo rero buri iyo umuntu yaje kugana aguhungiraho ndumva wamuha karibu ukamwiyegereza nyene ukamwegeza nk'uwawe. Je niko ndabibona. Nukuri nanje ndasaba igihugu ca Tanzania gifate izo mpunzi neza, nyimba kibona zibabangamiye ndumva babohereza nko mu bindi bihugu. Izo mpunzi by'ukuri zahungiye muri Tanzania twebwe bidutera agahinda, biranatubabaza. Nimba impunzi bumva ko zahungiye muri Tanzania ziri guhohoterwa, bakumva ko menga igihugu ca Tanzania caremerewe kubwizo mpunzi zavuye i Burundi, rebo ukuntu babakingira canke nimba binaniranye hari ukuntu babohereza hehe mu bindi bihugu. Hari ibihugu bifite umutekano, impunzi yo zihashitse bazakira nyene nkuko ari impunzi. Ikigo kigenzura ko ibidandazwa bikwije ibyangombwa BBN kirasabwa kunyarutsa kwerekana ko ibidandazwa byahejeje gupimwa ko bikwije ibisabwa, gutyo impapuro zivyerekana zigatangwa mu kiringo gito. Ivyo bikaba byavuzwe kuri uno wa mbere na Emery n'ukuri
yize ivy'amategeko. Emery Nukuri akongera kerekana ko ikigo BBN kidafise amalaboratoire agezweho yo gupimiramwo ivyo bidandazwa, aho hakaba hari imikoraniro ryatunganijwe hagati y'abamenyesha makuru n'ikigo kijejwe iterambere ry'amashirahamwe yo mu biyaga binini. Tumukurikire. Avuga ko mu minsi 10 baba muhaye inyishu, hakaba ariho n'ubutwara kijya kigo BBN kijeje gutanga izo mpapuro, aca muhereza ubwo mpapuro gwemeza yuko ibintu ari ivyiwe. Usanya mu mategeko murabona ko ari vyiza cyane, ariko kubera amategeko ashirwa mu ngiro n'abantu batwara amashirahamwe nayo nyene afise ibibazo bimwe bimwe, nka laboratoire yabo ntifise ivyuma bikwiye, turarungika ivyo bipimo mu yandi laboratoire mu handi bahinga kugira baturabire, bica bituma biteba, hanyuma abantu bagaca bidoga, hanyuma baranatubwira ati n'uburyo bivanye n'imodoka nabwo nyene ntitubufise ku buryo abene gihugu tubatunganiriza neza bikanyaruka. Twaravuganye n'abantu mu baba baje kurondereza impapuro, baravuga bati leta irakwiye kugira kubishiramo ingufu, kuko umuntu aho yari kumara ya minsi 10 ashobora kumara amezi 3, 4, 5, 6, bamwe bakabiheba, abandi bakaca bahitamo kuja gukorera mu bihugu bibanyi hoho vyoroshe, bagaca batwara ubwenge, bagaca batwara na wa mutahe, igihugu kikaba gihomvye. Twarabonye kandi yuko mu vyerekeye ibintu vyavuye mu biterwa no mu bworozi, igihugu naho nyine carashizemo ingufu, kirashiraho ikigo kijeje gufasha abarimyi mu gutegura ibifungurwa n'ibintu n'amata n'ibintu vyavuye mu bworozi. Indwi zibiri zonyene inyuma yaho Anise niyo nkuru atahiye mu gihugu, abatari bake batanguye kumwinuba. Umukuru w'umugambwe CDP ahorwa amajambo yavugiye imbere y'abamenyesha makuru mu mpera z'indwi heze, aho yavuze ko azoja mu matora vyanka bikunda. Inseruka rukambye tugira tuti urubuga rubagwiza rutabagwiza aya matora turayaja. Ubwo rubuga gwiza ni twebwe tuzorushiraho, abarundi niyo batwizera. Urubuga gwiza rero bavuga turujemwe turubona, kandi rutaruje imbere rutaruje inyuma, twebwe inseruka rukambye tuje dufise ishaka rikomeye yuko uko bigenda kose aya matora turayajamo. Hari mu bindi bikorwa vy'umugambwe tugiyemwo, kandi yoroheze twebwe twenyene, yoroheze imigambwe yose ikeneye gukora kugira ngo ije muri aya matora. Kugira aya matora azo amatora atarimo injyane za politike, amatora y'imo bose, ko nsaba na seni yuko yoreka abantu bacu basigaye inyuma kandi bariko baraza yuko bokwiyandikisha. Inyuma y'ico kiganiro yahaye abamenyesha makuru, vyaciye bivugwa ko arongoye umugambwe CDP atahindutse ngo kubera guma yidoga ku rubuga rwa politike rutameze neza. Akarorero n'urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike rucuditse na leta CAPES plus ruvuga ko Anise niyo nkuru yarungitswe n'abansi b'igihugu. Hamza Burikukiye arongoye CAPES plus. Nimba atabivuga ngana cyangwa atari kutamenya kubera yamaze igihe kinini ari hanze y'igihugu, kubera uruhara rwiwe muri ya migumuko nitembagaza ry'ubutegetsi mu mwaka wa 2015, turashobora kuyibaza yuko kubera iyo ngendo yiwe itahinduka tutatugira makenga, kuko vy'ukuri yoba yaje kwifatanya n'abandi barundi mu gukomeza inzira ya demokrasi mu Burundi eka n'amahoro muri iki gihugu cacu. Aho rero tova twiyumvira yuko yoba yaratumye n'abasesanguyoze bange neza y'u Burundi, na cyane yuko yamaze kwiyemerera icese yuko umugambo wiwe ukiri gwa runani rutazwi n'amategeko y'igihugu Senarede, rugizwe n'abegwa ari migumuko eka nitembagaza ry'ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Aho rero ubushikiranganji buri hagati mu gihugu bw'ubutungane nibaza yuko buhatorera icigwa ko yayivyivugiye icese, tutavuze na wa mugwiseni nibaza yuko ibi yamaze kubifata nkana kugira ngo amatora mu Burundi azoba amatora atekanye kandi ashimishije ku barundi bose. Kubera ya makenga rero dufise CAPES plus na Priske Burundi, turasaba leta yuko yo kwitondera umuzo w'indorerezi mva makungu kugira ngo seni cyangwa n'imiteguro yose y'amatora y'2020 nibave bagwa mu mitego yabo basesanguyoze bamaze kwinyegeza. Mbere turabona yuko amatora akaba yega igihugu cyo nyine ubwaco, tubibaza yuko rero amatora atuza ko igikorwa cy'igihugu icyaco cyose cyo nyine ubwaco.
Mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyeshamba zirenga 300 ziri mu muhari wiyonkoye kuri FDLR zatahukanywe mu gihugu c'u Rwanda kuri uwa mbere igenekezo rya 16 Kigarama uwo mwaka nyene. Ibirori byo kubahanahana vyari vyatewe iteka n'intwaza ngabo zibiri zifise ipete rya generali, imwe yo mu gihugu c'u Rwanda iyindi mu gihugu ca Kongo, bibera ku rubibe rw'ivyo bihugu bibiri aho akarere ka Rusizi gahanira urubibe n'intara ya Kivu yo mu bumanuko. Izo nyeshamba zikaba zafashwe n'ingabo z'igihugu ca Kongo mu isekeza ryo gutera uduce twabamwe izo nyeshamba ryatanguye kuwa 2026 Munyonyo uno mwaka. Imiryango y'izo nyeshamba nayo ikaba yasigaye mu kambi ya gisirikare yo muri Kongo iri ahitwa Nyamunyonyi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko kugira ibyo kubatahukana mu gihugu c'u Rwanda bitunganywe neza. Imbere yo gusozera ano makuru ubu ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko mutegurirwa mugashikirizwa n'unanirwa radio RPA Inzamba hamwe na television Renaissance. Ikiganiro cuno munsi tubabwira ingene abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda mu gisagara ca Huye bagerageza kwibeshaho mu kwiyungunganya mu dukorwa tubafasha gutunga imiryango yabo. Mugishikirizwa na Parfait Mudasigana. Bamwe mu Barundi bahungiye mu gisagara ca Butare mu karere ka Huye mu gihugu c'u Rwanda kubera indiane za politike zadutse mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 bahakorera imyuga itandukanye. Muti none iyo myuga ni yihe kuki bashimye gukora akazi batahora bakora mu gihugu c'amavukiro? Inyishu z'ivyo bibazo mugiye kuzumva muri kino kigabane kw'isoko cyo kuri wa 14 Kigarama 2019. Parfait Mudasigana nijingiye kukibashikiriza sangwa ikaze. Donavine Nduwimana n'umukenyezi w'abana babiri yahungiye mu gisagara ca Butare kuva mu mwaka wa 2015. Imbere yuko ahunga ntiyari bwakora urudandazwa na rumwe uretse akazi kiwe ko mu biro. Ntumye nkora runo rudandazo nuko nabona ibutare bigoye kandi umugabo akaba atawakaza afise nanje atakaza mfise nyuma nyene turandabona uko byanze niyumvira ico kitekerezo cuko nogenda kwisoko nkacuruza ico gikoma kuko ndacuruza n'igikoma umwana nkajana ico nshira abana hari nabona agiye mbwira bitewe nuko maze kubona ukuntu umuntu ashobora gutahana n'ibihumbi bibiri bituma hari habaza ndababwiye ko hari inyungu ihari ntabwo nari nsanzwe nkora urudandazwa nsanzwe niga muri kaminuza mu wa kane nta kazi kabika hari nabonye byose bishoboka kuko nkiza nanje nabona nyene ngize isoni ariko mu nyuma ndavyikuramo uko nabona ko deja n'uwo munsi ntangura nagize inyungu ya 2000 ndavuga nti aha ndashobora gukuramo igihumbi nka sumira abana noneho ico kindi nkacongereza muri kapitale noneho nk'umuntu yari mu rugo nibaza ko yo batarajijuka kugira ngo ave mu rugo kuko nubwo ubutanguje ibihumbi 2 ushaka gukuramo ikintu kandi ugakomeza ukabaho abana ukabagaburira igikuru nukuva mu rugo ukikuramo ubwoba ukabona ko uri umuntu nk'abandi. Muri ico gisagara nyene ca Butare uyundi mukenyezi w'abana batanu yarasanzwe afise akazi keza kamutungiye umuryango akiri mu Burundi. Ubu akaba afise salon de coiffure yiwe aho basukira imishatsi y'abakenyezi. Jewe shitse hano vyari vyoroshe cane ariko shitse hano naravuze nti vyo byose sinoguma nicaye mu nzu nirwa mu bana gusa nariyumvira inteka mve mu nzu ngende mbaza abandi ngene bakora canja mu bintu vya salon de coiffure ubu rero niho turonka ico tugaburira abana kandi n'ukuri itari hamwe umuntu avuga ngo yidoga turavuga tuti Imana ko iduhaye iyi salon de coiffure reka tuyikoreremo turonka ico tugaburira abana ntitugume mu nzu tukwajije amaboko kuko jewe nico gihe niyumviriye nti ndondera ico dukora navuga nti aho ugeze hose nta Imana idahezagirira je navuga nti reka ndondere sinsuzugura akazi nimba aho nahora nari mfise akazi kameze gutya na kuriya simvuge ngo ntegerezwa kuba ico narindi ejo haheze nkategerezwa gukora akazi kose shoboye kuronka gashobora kumpa source de revenu yo kubaho umuryango je ikintu nobwira abandi ba mama nkanje nuko twogerageza tukaza gukwikuramo complexe hari ikintu citwa complexe gituma abantu tudaterana imbere washaka ukumva ngo ninagenda gukora akazi gato gato ngo naka niyambona azoncisha mwijisho iyo salon de coiffure mfise jewe iranteza imbere n'umuryango wanje n'abana ariko nanje irateza imbere abandi kuko narashoboye guha akazi abantu 6 harimo 5 ba hano muri iki gihugu kiduhaye indaro hamwe n'uwundi muntu twakuye imahama ariko aravyiga nawe kugira ngo ashobore kuzokwiteza imbere.
ubusanzwe arongoye impunzi z'abarundi zo mu karere ka Huye Vincent Zisabira arashima uko abarundi babandanya biteza imbere bahunze akavuga ko bagerageza no kubahimiriza izo mpunzi kuja hamwe mu migwi kuko ari navyo bituma barushirizaho kwiteza imbere. Udukorwa two kwiteza imbere benshi baratugerageza kuko haraborora harabacuruza nibaza ko bamwe mwabonye mu bakora imyuga yabo kwiteza imbere kuko murabona ubuzima bwabo buragoye umuntu atagerageje kwirondera ingene abaho biragoye abo bantu bariho baragerageza ku munsi kundi tuguma tugerageza twese ni naco ko tubahimiriza kwama bagikemura kuko murabona mu Rwanda yaba na leta muri politike yayo ubufasha buhabwa umuntu umwe ntibushobora kuboneka uyu munsi politike y'u Rwanda no kwantu baje hamwe mu byo bita amatsinda twebwe twovyita imigwi bakaja hamwe bagakorera hamwe kugira ngo umwe ashobore gufasha uwundi urabona hari kibazo umuntu ashobora kugira ari umwe ariko aje hamwe n'undi ugasanga kiratoye inyisho rero nariko umunsi twahimiriza ko boja hamwe ni gikorwa twamatiko turagerageza kubumvisha ndetse nariko kwizera ko uko iminsi igenda niko umwe wese abona koko kuja hamwe n'abandi bifise akamaro gusumba kwikorana rumwe hari abo usanga bari bafise za biro batondamwo ariko umunsi ko baragerageza gucuruza ububare mwagiye mubabona mubona bacuruza za butike ariko batari barigeze bacuruza rero uyu munsi bamwe bashikiriye hari abushikira mu kaganira akakubwira ati jewe gushika umunsi none usubira mu gihugu canje nta vyibiro nosubira gutegereza ahubwo bakagirwa no kubona ariko barikorera utwabo. Uyarongoye izo mpunzi akavuga ko n'ubu babandanya guhimiriza n'izindi mpunzi zahungiye ibutare kugerageza kwiyungunganya mu kwiteza imbere kugira ntibagume bateza amashi abagira neza. Tubamenyeshe ko muri ako karere ka Huye hahungiye abarundi bagera ku 873. Arakoze Parfait Mudasigana aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.